yaba Sadbi afise amahera yari kumuvuza Demana uko Demana yari umupromota wa Sadbi nibyo sivyo abantu barabizi bose twagiye yaba Sadbi afise amahera yari kumuvuza Demana ariko Sadbi arakenye nta mahera afise none se mubeshi none Demana Sadbi nta kintu Demana atakora kila kintu cyose Demana yakora ya postinga Sadbi ndabesha umuziki wa Sadbi usohotse Demana niwe yaba wa mbere ku postinga nivyo sivyo ifoto Sadbi akubise ifoto gusa ku mbuga ziwiwe Demana yaba yamaze kuyakira akaca posting nta mahera agira arakenya tuze twemeranya yuko Sadbi atakintu afise none wari kubona ko Sadbi afise amahera gusa yari kumuvuza Demana yari gutanga basi n'amafaranga basi avuga ati jewe ndatanze na 500,000 basi iyi 500,000 abandi bose akatwereka karorero twebwe hama natuvuge tukaca tuzana hajya yatanguriye seke rero nta rukundo yaramufitiye yari njya yaramujyajya Demana ariko aramukunda kumuvuga ni iki yavuze gute ntiyavuze ko ngo asara imagine umuntu nk'ujya yagufashije kugira ngo Demana ari mu bantu batumye Sadbi atera imbere nivyo sivyo abantu banje tuvyemeranye nivyo sivyo Demana ari mu bantu batumye Sadbi uno munsi aba Sadbi Demana ari mu bantu batumye Sadbi yita Karume Sadbi yitwa Satura Mabafu nivyo sivyo rero tuze tuvugana ukuri tukwerekana Sadbi yaba ari umuntu yari kumufasha Demana ariko Sadbi twasanze ari ariko yaramuririmbye ari ngyajya Sadbi yaramuririmbye Demana mani nawe wona ushobora kukuririmba ariko ugiye kuraba ibintu yamuririmbye gute yaririmbye apana muze muvuga ikintu nyacyo yamuririmbye gute yamuririmbye yuko yamaze kugira iki sinsara nkande vuga ariko oya sinsara nka Demana urumva apana nomwe nonchiremo kwanza rukuranchokoza mu mutwe rukuranchokoza neza ngomba ndakubwire neza unyishure iyaba Sadbi ari umuntu akunda abantu biwiwe Sadbi yari kumufasha Demana yabujya Demana iyaba Demana ari wa Natasha mani Jesse nkubeshe Demana muri no mwanya yari kuba barizwa mu bitaro bikuru kandi vy'Iburayi sinkubeshe ati iyaba Demana ari umuntu wa Natasha Demana yari kuba barizwa mu bitaro bikuru kandi vy'Iburayi turafunze hejeje no sishaka byinshi ni nkuko agenda ngomara ku jege naringwa navuje ku mafaranga ngana na 2,500,000 quelqu'un urumva yo mahera sindi umwana wiwe sindi n'ikintu na kimwe wiwe mama Burundi mama Natasha kujya wamfashije abandi kujya wamufasha abandi ndakwinginze muvyeyi ndagusavye nk'umuhungu wawe nk'umwana wawe kujya wamufasha abantu rujya rukundo wamufise ndakwinginze mama ndazi Demana uramuzi uramusobanukiwe n'umunyacarama n'umunyakinama wiwanyu mama ndagusavye ndi munsi y'amaguru yawe mufashe Demana wereke abantu icyo wereke abantu rwa rukundo wama wereka abandi rumwereke na Demana mama ndagusavye kandi ndakwinginze ndabigusavye mama Natasha la boss la noma Burundi Natasha ndagusavye kandi ndakwinginze umufashe Tylo 6 Demana ndazi yarigeze kugupostinga ndazi yarigeze kukuvuga ko utuntu duke ariko mama Burundi mama Natasha mufashe Tylo 6 Demana iki kiganiro hose abantu bose mugikirikirana mucyumve kandi mugitahure Natasha iyari hose ndagusavye mama umufashe Demana murakoze cyane.
Oh, this one to everybody, and my name is Radio. Oh, this is Lloyd TV in the place. You know what it is? Yes, and Mr. Radio. I'm back again. Hamda kubwira byinshi muri entertainment. Hamda kuzanira abahitmaker kuri micro ya Lloyd TV. Ready it gentlemen. Call a like and a comment kugira ngo uzurabona professional interview, uzurahabwa update news. Kuri kamera uri kumwe na Elfred Carf. Ni watuma image uyibona imeze fresh sana, ni watuma sound uyumva imeze neza cyane. By the way, ni muri kiganiro tubabwiza ukuri show ocha kiganiro okigwa akajyo keza ko kumenya amakuru y'abastari ako kumenya amakuru y'ivyamamare ati mbega ivyamamare byacu ubibayeho gute. Yes, this is Lloyd TV, umuvyeyi wandi ma TV yose mu Burundi. Je rukumva kuri micro Ishopo Radio, papa promoter bose mu gihugu cyangwa se wa promoter bose mu gihugu, ata papa na mwana kugira abe umwana habanza kubaho papa. You know what it is. Agisa uno musi rero muri tubabwiza ukuri show turi kubena Frank Mr. Fietus Mufyesi mwiza kuva kwa la bamba, kwa la boss, kwa la noma, kwa la maz, kwa la vyote. kwa la muyaga. Oi, ko fresh musaza. Kuvyukuri meze neza. Niyaje baba? I'm good bro. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ariko meruka umbwira ko wakijijwe man. Bakuzi ba Lloyd TV nimba mubyibuka bien. Kandi twakoranye imisi iri imbere. Yambwira ngo yakijijwe, ngo yavuye mu Islamu, ngo yabaye umukizwa, ngo yaragize, ngo baramuhanuriye abapasteri ngo arakizwa, none yasuye mu Islamu. Byagenze gute sasa? Mboje ntibamanuye kuko ariko wavuze yuko igihe wari muri koma yuko ngo umupasteri yagize barakwereke ko kwiye gukizwa, ngo biba ngombwa kukizwa. None wakijijwe kingana gute? Jewe Imana ni Imana kuko nta dini zo dutwara mu ijuru. Warasubiye mu Islam? Nta dini zo gutwara mu ijuru. Idini zose zo dutwara. Ubu warasubiye mu Islam? Idini zose nizidutakaza, ahubwo idini ry'umuntu n'umutima wiwe. Sawa? Ubu warasubiye mu Islam? Gusubiraho nibisanzwe no kuvaho nibisanzwe, ariko jewe warasubiye mu Islam? Jewe nari nsanzwe ndiwo kandi nzokwama ndiwe. Warasubiye mu Islam none? Nzokwama ndiwe. Sinakwishuye nga. Merci. Tuganire ibyatuzanye mugabo. None wakijijwe ku munwa gusa? Wari wakijijwe ku munwa gusa? Ukizwa urabona iyo umuntu agwaye haza abantu batandukanye, haza abapagani, haza abapastere, abashehe. Urumva yuko ntuburaho ukirira. Ariko Imana yonyene ni ibizingwa rubugwaye, kandi Imana ni ikiza. Si umupastere cyangwa se umushehe, Imana ni ikiza umuntu. Kabisa. Bakuzi ba Lloyd TV, uno munsi tuje muri operation y'umuziki w'u Burundi, operation ya industry ya plus 257. Frank, no munsi meze gute rero sasa? Nukuri ku Imana imisi yari myinshi, ari ndabakumbuye cyane abakunzi ba Lloyd TV, abakunzi ba umuziki w'u Burundi, abakunzi banje bose nari ndabakumbuye sana, kandi azi ko nabo bari bankumbuye. Gusa naje n'indi style nshasha, uko mwari mumenyerekera n'ubu sico kimwe. Ubu utwaje ni indi nzira, apana zazi indi nzira twari turimo. Inzira uje mwemeze? Ubu inzira nje niyo gukora kwa abantu bose, si ya nzira gukora ku muntu umwe gusa, no. Ubu niyo gukora kwa abantu bose, umuntu wese azogira amanyanga nzomukorako kandi nzomuvuga. Atuno munsi rebe bimeze gute? Industry y'uno munsi irashushe sana bro. Irashushe, bahorege, ba we love music, ba dramati. Urumva yuko ibintu ibintu ari atari. Natasha Burundi urazi ko yagiye muri Tanzania gusohora umuziki. Iyo izoba ndibaza uwo muziki agiye gusohora, ibimuga bizotambuka, impumyi zizobona, abapfuye bazozuka kuri uwo muziki Natasha agiye gusohora. Avuta bangi we? Sio bangi navuta, ila ni mafuta ninayo. Yes. Yes, bakuzi ba Lloyd TV, urumva neza yuko rero ati Oleg we love music, Natasha la noma dramati. Duhere kwanza kuri Oleg. Radio nukuri kwima
basha wa mushefu atagutinda naguteba no foi no permanence ni Mr Fieta Fieta mama nje kuba Fieta rero umviriza uno musi nje kumufyeta OLG Oleg yo ndababwira kila misi yose ndababwira umuhanzi numwe kuri inosi umuhanzi numwe aba bandi bose barako baraza bose muzogukonyene kandi naho muzoja ndabira umwana nka Oleg uno musi OLG Oleg wacu mana yanje nimba ari ikintu kibabaje nimba ari ikintu giteye agahinda ni Oleg mani ni Oleg Oleg ate yaragusabye umufasha Oleg ate agahinda go je no mubanyi wanje Oleg ndamuzi uko bukeye uko bwije n'ukungena yateye imbere n'ukungena agiye mu muziki ndabizi n'umugenzi wanje pamfe s'il vous plaît n'umugenzi wanje kabisa ariko ngiye kuraba uno munsi ukungena yari ameze muri bijya bihe atwaye ijya Primusic ni Primusic hajya si ndibagiwe mugabo ni vya Primus nyene nubu man Oleg nubwo yoza kugusaba amazi yo kunywa nayo wopfuna muhaye wacha wiruka yarahindutse abanyacyara amaje sinzi ngo rendo office sasa ndashaka uri kura ducabiranya bakoze wa Light TV ndashaka udusigurire neza uri kuravuga ngo Oleg ngo agitwara ngo ujya ngo ni Primustar okay Primustar okay sasa ngo nuno munsi ndashaka udusigurire OLG Oleg uno munsi ni Oleg ameze gute by the way ndashaka udusigure neza kugira ngo abakozi ba Light TV baze kubitara aho nyene je niyo nshaka abakozi ba Light TV Oleg ni muri ivyo ariko avuga ko amajambo menshi Oleg bivuga ko yahevye umuziki bivanye nuko adashoboye kuririmba style bifuza ko aririmba Oleg murazi n'umuririmbyi aririmba indirimbo zijanye no kubanjuka reka ndayivuguka ariko ni Oleg yakoze post akavuga ati je style mushako ndirimba sindadishoboye biko baravuga ko Oleg ashobora kuba yaragushije n'imbuga ziwe zose ndashaka utubwire Oleg ni Oleg ameze gute Oleg wa kino gihe na Oleg wa Primustar sico kimwe bro kuko Oleg wa kijya gihe aho yarengana hose n'umwana abanyeshuri bose bari ku ishuri barava mu ishuri bagakurikira umuduga wiwe ariko no musi yoshobora kurengana ngaho yamaze kubikidebu nene cyaravyibushe gifise ibitama omengo barasinze ko nano bivuga ngo avyibushe nk'ingurube man ariko uko ameze ubu namazi yo kunywa nayo womuha ntuwapfu namenye ko ari na Oleg man arateye agahinda umviriza yumvire abantu hirya no hino guma bavuga ati yuko yagurishije imbuga ziwiwe kandi ugiye kubiraba nivyo sivyo ububeshi ugiye kuraba neza stati ziwiwe za WhatsApp man nagipostinga n'ikintu na kimwe ugiye kubiraba neza nivyo genda ukurikire amaradio nta nimwe bagikubita umuziki wiwe ati kubera iki ngaho cumenya ko hari ikintu ugiye kuraba aba promoter nimwe mwirirwa muvuga Oleg nawe ni wamuvuga ariko no munsi uramuvuga nongane ko banagusagirije nco gituma umuvuze ikikwereka yuko rero Oleg yamaze kugwa hasi aragenda wese man je ngomba ndakubwire yuko umuziki ntuzoririmbe style imwe ahubwo uzoririmbe style zose kuko hari igijya style uririmba abantu batayikunda cyo ugasanga iyo style uririmba uwo munsi abantu barayikunda ejo ukavyuka ijya style yawe abantu batayikunda rero utimenyereje style zose bro uragwa hasi ni ngombwa ugwe hasi je sinkubeshe Oleg imbuga ziwiwe abantu uko babivuga sivyo ububeshi kabisa nivyo imbuga ziwe zose yaragurishije ubu Oleg nakiri umuhanzi kandi Oleg niki Oleg ubu ni Oleg ubu yitwa Baraka Oleg nacitwa kandi ryazina giwe twari tumuzi hajya yitwa gute hajya yitwa ngugwego sasa ariko murantu nzabasha ugwego none uno musi kwa gwego gwe ruri he kibazo kimwe Frank ego Oleg ugiye kubiraba ikintu cyatumye Oleg asubira inyuma kuko hari bamwe bavuga ngo Oleg ngo yararozwe havuga ngo Oleg ngo yarose ngo ubundi buzi ni kuvuga bavuga amajambo menshi by the way kuri Oleg ugiye kuraba Oleg cyatumye Oleg asubira inyuma cyatumye zina Oleg risubira inyuma bo je ngiye kubiraba neza kandi ugiye kumviriza n'abantu kuna bavuga ni kintu nyacyo kabisa
Olege ne amatwi ansumira uranyumva neza amatwi ansumira yoba yarasubiye mu mpimba ariko sinzi sinabuhamya ndabigirira uko maze igihe ntamubona ndagenda ni wabo ni wiwe nkamubura aho rero naciye mvuga ati ibi bintu ukore bujya ko baravuga nibyo sawa Olege ikindi kintu cyatumye Olege agwa hasi yishinze ubumariyo bro nico kintu cisha abahanzi bacu Olege yishinze ubumariyo bisigura ubumariyo mbo numuhungu aronka umugore akaba ari wa murera sasa apana umugabo akaba ari warera umugore akaba ari warera umugabo Olege yishinze ubumariyo Olege yari Mario navyo waruzi yari yaronse ugo rudemu mani kuru faranga gute yo gwibisusu bya gute mama na urubonye wacu vuga ati mana yanje Olege hajya no kuririmba arabihevye none ngire birahabaye were uvuga yuko Olege mu vyatumye hebo umuziki birimwo ibiki birimo by'ubumariyo Olege yari Mario man nije ndabikubwiye none je ndumubanyi wiwe turahana imigongo Olege yari Mario yes of course ico ni kintu ndagifitiye ubuhamya nyabwo nubwo boza jewe no bana no kwerekana ngiki preuve ndazifise zose uko no mubanyi wanje ndabizi urumva ikindi naco Olege cyoba cyaratumye agwa hasi mani je nangomba ndakubwire yuko cyarama twarononekaye sana genda urabe par exemple reka nkwereke kandi n'ikintu kiboneka nyacyo neza na neza apana ngo bya bintu tuvuga ati ngo ni showbiz no genda urabe TYLO XIXER ameze gute uramubona yarasaze bya vrai n'umusazi n'umugenzi wanje yarasaze genda urabe Benturo uno musi ari gute na Benturo no musi genda urabe bana imizi biki ameze nabi sana na Olege bishinga ibiyayura mutwe abasore bacu bo mu cyarama nico gituma umuziki wacu wo mu cyarama utigeze utera imbere kubera iki twakunze ibiyayura mutwe cyo dukunda XIXER ijya XIXER rero maze kuyironka ukacuronka ujya mukobwa w'umuma ujya mugore wo mu Mario ukacuronka barakuryamika bakakoza mu basi he muhungu ngaho uzoririmba kweli aragufata akakubwira ati je nshaka yuko wowe gusa uguma ngaha ikintu gusa ndagusabye sikindi wewe jewe nzokomanda kubwira ati tugenda aha ukankurikira inyuma ndaguha amahera ushaka nivyo bita ubumari nivyo bita ubumari barakoza bakakugaburira barakuwembereza barakubembereza ariko Olege baguma bamuzungurutsa uno musi Olege Olege ugiye kumuraba nta nubwo umubona jewe numvise kubera hari indirimbo yaragomba sohore sawa hari indirimbo yaragomba sohore iyo ndirimbo ayijanye baramubwira yuko iyi ndirimbo bidashoboka kuyisohora Olege caracika intege n'ijya style we yaririmba avuga ati none je nganzo nzoba ndiko ndakora iki Olege niyo compose indirimbo avuga ati aririmba za sheri ndagukunda ahanura abantu no Olege nivyo by'ibishego turabizi nta numwe atabizi ndibaza urabizi nico kintu cyatumye agenda no mu mpimba okay rero Olege araraba neza avuga ati jewe ibintu navyo no panchobo reka gusa ngira iki mpagari ku muziki rero guhagarika umuziki kwiwiwe niko kwatumye agurisha n'imbuga ziwiwe niko kwatumye Olege atakara niko kwatumye Olege no munsi mutamubona na hano na hamwe nta ni radio nimwe na studio numwe nta n'umwana numwe bakimuvuga Olege rero man ahubwo Olege turabe neza usange yo bararozwe Olege yes arogwa gute kanda ubu Olege sigaye kubita mu bubare show mu bubare urabona akabari apana za mutwenzi apana za Gera Plaza no asigaye afite ububare bwiwe nga mu kubukanga nibwo ububare bwiwe asigaye akubitira imagine umuririmbyi nkujya yuzuza ama stade bro uramwibuka ku rumuri Olege yuzuza stade Olege kubita abahanzi bose abereka yuko ari ugwego ariko uno munsi si ugwego uno munsi ni wo hasi bica bikoreka yuko Olege yarozwe ariko umuhanzi yamuroze Olege araroga nukuri umuhanzi yamuroze umuririmbyi yamuroze Olege n'umurozi kabisa
kandi ngiye kubiraba neza ndabiravye neza ni generation yiwiwe urabona iyi generation urabona ino generation iri kwiraza uvuze generation ya Oleg harimo bana generation ya Oleg urayizi harimo bana harimo ba We Love Music harimo ba Dramati harimo ba Wiz Designer urumva abo bose nabo batanguranye umuziki abo urababona rero nico gituma ugiye kubirabane harimo We Love Music harimo Wiz Designer harimo Dramati nabamona Warda nabamoni ya Flair abo bose na bakino giye bariko baraza ariko ushobora gusanga Oleg yarosa kandi kazi ko cyanageje kumva amakuru ko Oleg yarosa akazi ko gukora ku kibuga cy'indege by the way nta mwuga numwe azi Oleg nta numwuga numwe ngira ngo no kurima ntavyazi aze gufata gatabi bana kayoga ivyo arabizi kubifata ariko Oleg nta taba mwa uti Oleg nta taba numubanyi wanje ndamuzi ntanzoganywa Oleg umusore wo mucarama ninde umusore wo mucarama ndakubita ivyo bintu Oleg genda urabe John Jen no musi ameze gute genda urabe Tylo XIXER ameze gute genda urabe Bentura ameze gute mani nije ndabakubye abo bose n'inshuti zanje nabagenzi dusangira abo bose nabagenzi dusangira ariko sindababye ko dusangira gatabi oya nta gatabi je nkubita mundaje neza muburaje nsa nk'umuntu anywa gatabi ariko genda umurabe Oleg umuravye neza Oleg ukaraba Tylo XIXER man genda urabe neza barononekaye ariko ngiye kubiraba neza twebwe baraturoze man twe baraturoze man bane babaroze abantu iyo basubira ngo ujye kuraba Demana umvirize ujye kuraba Demana muba promoter ngaha mu Burundi Demana yazi ubwa mbere ndabesha Demana yazi ubwa mbere neza na neza Demana baramuroze n'ukuri kw'Imana ukuri kuhora Demana baramuroze oya bakuzi wa Loy TV tuze twemeranya bire wait gato tuze tuvuga ikintu nyacyo tuze twerekana abantu apana nyumviriza rege tuze twereka abantu wait gato tuze umviriza kuko hari abantu badukurikirana hari abantu bakuze hari abana urumva hari abavyeyi bacu badukurikirana siko tuze tubereka ikintu nyacyo kandi tuze tuvuga ikintu twerekana preve bakunzi ba Loy TV je kintu wait flange gato vuga ndakumva bakunzi ba Loy TV je hari kintu ntemera hari ikintu je ntemera kandi ntemera akubera yuko umuntu kugwara birabaho ku muntu kandi utaragwara wewe umusazi wait gatoya bakuzi ba Loy TV aje wicisha bugufi muze sinemeranya nawe kubera yuko iyo umuntu agwaye ubugwayi bubaho umuntu ashobora kugwara like this ariko yagwaye malaria kugwara bibaho you know yagwaye iki hari abantu benshi bagwara ama cancer abagwara ama diabete hari abagwara iki Demana rero yagwaye cancer Tylo XIXER agwaye nkuko abandi bagwaye kuko iki vuga neza ikintu yagwaye agwaye baramuroze kandi rero ugiye kubiraba neza naba ba promoter bo mu Burundi mwamuroze Demana kuko Demana wacu je kunarenda muzi Demana nta n'umupromota numwe yamukorako Demana nta muntu s'il vous plaît nta muntu unyumve kandi icyo ni kintu je sinemeranya nawe kubera ko je n'umuntu abahanzi bacu abantu bacu bo mucarama mwarabahagurukiye man twebwe mu kinama mwaraturoze bariko baraturoga abanyakinama genda urabe Khalijo baramuroze uno musi nakivugwa umuntu ubunebwe mu muziki nabunebwe man ninde muntu yaramusumba ngaho rege kuririmba ikintu kibabaje tubwire tuvugishanye cameraman tuvugishanye kuri ninde muhanzi ngaha yaramusumba rege kuririmba umuntu ninde gushikana oroki kimomo avuga ati uyu mwana uyu niwe je niko nakora ikintu nyacyo nico tubone ko nakubwira ati uko bamuroze Orege baramuroze tuvugishe n'ukuri yaroze Oleg usanga yagize nakazi yaronse Orege kuva no munsi kuva igiye yanga kuririmba kuva igiye byo byose vyanga Orege bunakiboneka no munsi tanu kimubona yes nta muntu yaroze Oleg shobora gusanga yironkeye kandi kazi akuramo amafaranga gusumba umuziki akazi kaye waramaze kumubona akazi kahe wewe
none we wamutembera ni wamubona imbuga ziwiwe hari imbuga ziwiwe zose hari na hamwe urabona posting akana atabishaka WhatsApp yo n'uyifise none mu telefone urabe kwa kwita udapost utabishaka nikosa na stati none utabishaka ujya n'umuhanzi ujya n'umustar bro ujya n'umustar il faut a posting tumenye icyari tumenye ivyarimo atari mu mpimba yoba yarasaze bivuge gute yarasaze nawe nyene ariko ivyo byose mbo man nyumviriza man ni ibintu bibabaje kandi je ndiko ndavuga ikintu nyacu inshuti zanje mu nyumva ndiko ndavuga ikintu nyacu je ndiko ndavuga ibintu ngo dukwepeshana no ugiye kuraba neza Oleg Tylo XIXER Demana sawa hamwe na Bentura man barabaroze bajya abana bari baje neza kandi nta numwe yari kubafata none mwebwe iyo umuntu abaye umunebwe mu kazi ngo bamuroze umviriza sha je nino mikumengo no yetu cyo kurambira ibintu bidashoboka dema ntuze Tylo XIXER no musafisa kagoma kari hit ingoma ya gute Tylo XIXER none mubari bazima ngo uramubona kuraba abameze uramubona Beturo asagoma kari hit no mu man ni ibintu biteye agahinda nukuri kw'Imana nimba basi hari ubufasha bona ronka abantu babafasha kuko je ngiye kubiraba neza abasore bacu bagiye nimba hari umuhanzi yo barabaroze nukuri kw'Imana ndabingize nimba hari umupromoter yo baramuroze Demana nukuri kw'Imana ndabingize ivyo bintu mubibakureko nta wabaroze kandi osanga nawe urimo muri abo bantu yeso osanga nawe urimo uko Demana sasa Tylo Frank yes wowe urizera Imana kwanza ndayizera ijana kwijana nimba wizera Imana uremera ko ubugwayi buraba none umuntu ariko hari ubugwayi umviriza hari ubugwayi buzana nabantu none ivyo urabiziho hari ubugwayi buzana abantu apana ubugwayi bwizana hari ubugwayi buzana abantu utuma nka wewe umaze kubona jewe ndiko ndatera imbere ukavuga ati akagangu karande njanye hite ukacugerageza ukacuvuga ati reka ndakereke ukacunkorerako ivyo urabizi hari ikintu ciye no mashaka kubaza ivyo nubizi sawa reka nkwereke yuko uburozi bubaho reka ndabikwereke ko uburozi bubaho neza na neza Sarji urazi hiti ya Sarji wewe ntuzi uri kuraja we ntuzi yo wagiye uramuzi yo nituzi niyo yagiye indirimbo yari yiwe yarigiriri ndiko ndakwereka yuko uburozi buhari na nico gituma ndiko ndakwereka yuko Oleg bo baramuroze sawa ucuraba neza na Demana Tylo baba baramuroze man uburozi burabaho abahanzi bararogana vya vrai hari umuhanzi kugira ngo yurire kuri stage hari ibintu abanza gukora ivyo urabiziho je ntavyonzi ivyo urabizi ntavyonzi je ndabizi kuko je ndabibona kuko je ndababona naho baza ndahazi umviriza naho bagenda nama ndahabona rero ivyo ayo makuru ntayo uranyumva kugira yurire kuri stage umuhanzi hari ikintu abanza gukora reka nkwereke yuko uburozi buhari ndabikwereke sawa ijya show ya Rayvan sawa hari abahanzi bamwe banse kurira kuri stage ubundi atarurira ngo Jesse no kurira wewe radio utarurira bisigura yuko hari ikintu aba yakoze bisigura yuko hari umutego aba yakoze wowe ni wurira public niza kukugira iki abantu barabona yuko kuraririmba byo kandi nawe ukabibona ariko abantu ukabona uko umengo barashubushe barakanye kabisa ariko inyuma yawe mugenza we yuri ya public yose kazubona iravyutse kandi ugasanga nanahita afise indirimbo za kera ariko ugasanga aravyiye public nari afise za kera bazikunda nuko haba hari ikintu kiba kiri inyuma je sinemeranya n'uburozi sinemera yemere mani je ndakubwiye uburozi burahari sinemeranya bifitiye ubuhamya bw'abahanzi benshi ano na 9% abaririmbyi bacu bararoga jewe sinemeranya n'uburozi nemeza ko kandi n'abapromota muraroga akoresha impano Imana yamuhaye
nemeranya ko umuntu ahabwa umugisha n'Imana. Imana ihezagiye ibikorwa vy'amaboko yawe nta kibuzo uzatera imbere. Urazi yuko hariho jalousie. Jalousie urayizi yuko ibaho. Jalousie irabaho ariko wumve neza yuko Imana nayo irahari. Arishuye wenyene none umaze kugira jalousie mworogo umuntu. Oya. Reka jalousie nibwo bwa burozi nyene. Enchuti zanje mu nyumva none jalousie si bwa burozi nyene. None reka twigire kuri love music. Love music nayo bimeze gute? Aya ndiko ndabikwereka. Wavyemeye? We love music nayo bimeze gute? Aho rero uranjanya hano nari nshaka neza na neza. No forcing love mana yanjewe. Naramubonye ndamuji inyuma mu rukundo rw'igihababu sinamenye uko yinjiye aho ntari bugiriki aho ntari busohoke nkumba marembe mana yanje ari abana baririmba no kuri kw'Imana memoda mu sola kashe yo umbiriza abana hari abana baririmba we love music. Hari abana bazi gutunga umuziki, hari abana ngaha mu Burundi man bajya abana ngoma ndakubwire we love music nukuri kw'Imana nibo baririmbyi ba mbere bazi kwandika indirimbo hamwe na wewe aho uri hose ukavuga ati aba bana bararirimbye, aba bana bararirimbye kabisa ndabakurisha pa je namamvugisha ukuri, je namamvuga ikintu nyaco. Iyo uririmbye ikintu nyaco ndakuvuga, iyo uririmbye nabi nkakuvuga. Sawa ugiye kuraba hit z'aba bana ni hit, indirimbo zabo zose ziri hit. Elena mama we umviriza abana ariko uno munsi bagomba bonone hit yabo, uno munsi bagomba bonone ubumwe bwabo, uno munsi bagomba badukuremwo gwa rukundo rwabo twari tubafitiye barubakuremo ngo joli urumva izo ndirimbo barubakuremo gute bande werega jana nanje adensi la kadensi je no gumana nawe man yo malo mana yanje mviriza man hari urukundo umuntu akwinjizamo, hari indirimbo umuntu aririmba utari kuresha ukaresha, hari indirimbo ushobora gukunda umuntu ku nguvu. Uranyumva? Nukuri kw'Imana we love music. Nimba hari ikintu mugomba twebwe abarundi mudukuremo n'urukundo rwanyu gute ubwoko bwa gute. Fernando yagize Gusto nta kuntu wambwira yuko umuntu yaririmbye indirimbo nk'ijya no forcing love ukambwira yuko atari umuhanzi. Ni ibintu bidatahurisa na gato. Si umuhanzi bije gute bikuye none navyo wumvise bavuga ati yuko ngo nta kuntu wowe mwoba mufise igiteramo muri babiri barapostinze bavuga yuko bafise igiteramo we love music. Nivyo sivyo? Bari kugenda ari babiri nivyo sivyo? Okay, hamukaza wumva mu nyuma hagiye umuhanzi umwe, sekari ikintu ngaho, sekari agatego kandi barazipoje bose. Kuba Melanin boy atagiye hari impamvu zatumye atagiye. Impamvu nyabaki izo mpamvu wewe onsigurira ni impamvu ya gute uko bivugwa ati ntiyarose visa like Billy Man Boy. Reka ndagwe par exemple Billy Man Boy nibagiye mu bihugu vyo hanze za Belgique, za France, za Allemagne, nibari babiri nibadepoje bose ibipapuro bose nibabironkera rimwe kandi nibagiye na Sapi. Urazi ko yigeze gushaka kugenda arabura visa. Ujya we bwari ubukene bwari ubukene umviriza Sad Baraken bwari ubukene ujya rakene. Iya abasad bafise amahera urangije mu bindi nashaka. Iya abasad bafise amahera yari kumuvuza Demana, uko Demana yari umupromota wa Sad. Nibyo sivyo? Abantu barabizi bose twagiye. Iya abasad bafise amahera yari kumuvuza Demana, ariko Sad yarakenye nta mahera afise. None se mubeshi none Demana Sad nta kintu Demana atakora. Kila kintu cyose Demana yakora ya postinga Sad. Ndabesha
umuziki wa Sadbi usohotse Demana niwe yaba wa mbere ku postinga nivyo sivyo ifoto Sadbi akubise ifoto gusa ku mbuga ziwiwe Demana yaba yamaze kuyakira akaca posting nta mahera agira arakenya tuze twemeranya yuko Sadbi atakintu afise none wari kubona ko Sadbi afise amahera gusa yari kumuvuza Demana yari gutanga basi n'amafaranga basi avuga ati jewe ndatanze na 500,000 basi iyi 500,000 abandi bose akatwereka karorero twebwe hama natuvuge tukaca tuzana hajya yatanguriye seke rero nta rukundo yaramufitiye yari njya yaramujyajya Demana ariko aramukunda kumuvuga ni iki yavuze gute ntiyavuze ko ngo asara imagine umuntu nk'ujya yagufashije kugira ngo Demana ari mu bantu batumye Sadbi atera imbere nivyo sivyo abantu banje tuvyemeranye nivyo sivyo Demana ari mu bantu batumye Sadbi uno munsi aba Sadbi Demana ari mu bantu batumye Sadbi yita Karume Sadbi yitwa Satura Mabafu nivyo sivyo rero tuze tuvugana ukuri tukwerekana Sadbi yaba ari umuntu yari kumufasha Demana ariko Sadbi twasanze ari igihe ariko yaramuririmbye ari ndyajya Sadbi yaramuririmbye Demana mani nawe wona ushobora kukuririmba ariko ugiye kuraba ibintu yamuririmbye gute yaririmbye apana muze muvuga ikintu nyacyo yamuririmbye gute yamuririmbye yuko yamaze kugira iki sinsara nkande vuga ariko oya sinsara nka Demana urumva apana nomwe nonchiremo kwanza rukuranchokoza mu mutwe rukuranchokoza neza ngomba ndakubwire neza unyishure iyaba Sadbi ari umuntu akunda abantu biwiwe Sadbi yari kumufasha Demana biciye binyereka yuko nejo uranyumva nejo uyu landry promoter bikazokwanga ntaco azomufasha ariko Sadbi bikazubi aho rebe cyabinyereka yuko nta rukundo afise Sadbi yarafashije Tylo XIXER yarafashije Bentulo yamufashije iki yarafashije Bentulo si we yatumye abakujya yaramushize muri Empire Avenue kuva kigena muri Empire Avenue yaririmbye indirimbo zinga yakoze ibiteramo binga bararimbanye na Bernice bararimbanye na Bernice n'umuhanzi hajya Bernice n'umuntu muririmbye kazi ariko abantu bantangaza aririmba iki afite indirimbo zingahe Bernice n'umuririmbye kazi zingahe yarimbanye na Bentulo na Sadbi yaririmbanye na nande reka kubesha si umuhanzi ugejeje kurera abana bundi mugore ugejeje kurera abana b'uyundi mugore abana bandi abana ba Sadbi babyaranye n'umugore wa mbere ivyo navyo ziyaco yaco kuzamwigira injyajya na Bernice afise umwana mugabo usanga n'ujya mwana atiriwe na Sadbi bya twagiye tuvuge Sadbi ni njyajya ilevre Sadbi ni njyajya man Sadbi ni njyajya kuko iyo aba Sadbi afise amahera ngo je mfise ikoti nambaye mba nemberanya umuriyone ntiyabivuga ahagaze hehe yarahagaze hehe hariya mu bwami yarahagaze hariya mu bwami so yarahagaze arapostinga ya bana avuga ati ngo ikoti cyo umuntu wese azombona azomenye ko ntemberana umuriyone none nimba uzi ko utemberana umuriyone kubera ko utamufashije Tylo XIXER se kuri njyajya dime na 10,000 basi amubona 10,000 ushobora gusanga ari karabitegura like akarabitegura ugasanga afite plan yo gufasha plan yiki yo kumufasha tu akamara amaza ameza ngahe mani kwa legenti na mafaranga makia ni 150 ubie 200,000 kugira ngo utange caution kugira bamuvure ivyo ni ibintu bitoyi we love you iyaba ujya ademana iyaba Demana ari wa Natasha mani Jesse nkubeshe Demana muri no mwanya yari kuba barizwa mu bitaro bikuru kandi vy'Iburayi sinkubeshe ati iyaba Demana ari umuntu wa Natasha Demana yari kuba barizwa mu bitaro bikuru kandi vy'Iburayi turafunze hejeje no sishaka byinshi ni nkuko genda ngomara ku jege naringwa navuje ku mafaranga ngana na 2,500,000 quelqu'un urumva yo mahera
sindi umwana wiwe, sindi n'ikintu na kimwe wiwe, ariko yaramfashije. Ariko nagomba nakubwire yuko yaba Sadbi ari umuntu yari kumufasha Tylo XIXER, ariko nasanze abahanzi bo mu Burundi nubwo bavugira gute ni yale ni zero, c'est 0000. Turahejeje. Apara kucuba Nyamuragi, ndakuzi yo ndiko navuga abantu biwawe, mwazi ko ku bantu biwawe cawigira Nyamuragi ugacawigira kumengo ntaje wumva uravyumva. Bantu mudukurikirana tuvyumvikana. Nshuti zanje ni kuri kwimana jewe, nico gituma je namanivugira ati Fieta ngo arasara, mwati Fieta ngo avuga nabi, ati Fieta no, abandi bakavuga ati ngo ibiganiro vya ni vy'uburofa, ariko je ndababwiye no kuri kwimana. Bantu mudukurikirana ba Roy TV, iki kiganiro nimba Sadbi ahari hose atwumve kandi ashira ku gutwi neza. Simbwiye abantu bamwanke Sadbi, simbwiye abantu ngo mugende kumubwira, ariko Sadbi nimba uri umuntu w'umutima, nimba uzi ivyo Demana yagukore, nimba wibuka ico Demana yagushikanyeko, man mufashe Demana. Ariko se wenyine akwiye gufasha Tylo XIXER Demana, by the way nabarinivyi benshi bakwiye, ariko umuntu yari gutangura kumufasha yarinde nabarinivyi benshi. Umuntu yari gutangura kumufasha Demana yarinde. Umuntu yari gutangura kumufasha Demana yarinde, vuga twese. Oya umuntu twese habari pio ni nko nka jewe pio yanje yatanguye kumfasha yari Natasha. Urumva hatanguye Natasha aramfasha amacaza abandi. By the way ivyo uri kuvuga then numva ko bakunze ba Roy TV nibaze neza yuko Tylo XIXER numwe mu bantu yagize cyakorera umuziki w'u Burundi. By the way nubu urabona n'ubusazi bwiwe bwose ya posting, numwe mu ba promoter anovuga kuri kwimana, ahubwo asarana n'ubwenge ujya muhungu umusazi w'ubwenge kabisa. Inde ujya n'umusazi yakwije itegeko kandi umusazi w'ubwenge, umusazi yize. Yes of course n'umusazi yize sa mwama mumubona kunguruka bumenyi byiwe ya posting tous les jours. Frank gatoya. Yes bakunzi ba Roy TV novuga neza yuko Tylo XIXER numwe mu bantu yatumye umuziki w'u Burundi ugera kure, numwe mu bantu yafashije abarivyi benshi bagiye batandukanye, numwe mu bantu hari benshi yatumye bamenyekana, ariko no munsi ni Tylo XIXER ariko arirengagizwa. Ni Tylo XIXER ubuzima bwiwe butameze neza makano kanya, ariko harabarindi benshi b'abarundi bande yafashije nde, ndavuga en general nkane, ndavuga en general yafashije nde, yafashije Sadbi bose yarabafashije. Ni yafashije inde, yesa yafashije Fizo he ba Fizo nirirwa batuka nirirwa batuka ba Fizo nirirwa bavuga nabi ba Natasha na inde. Uri bwari post yigeze ku postinga Demana avuga ati yuko jewe iyaba Natasha ari umuntu wanje nari kumugirira promotion kandi kuye gushikana aho Natasha kagera kure, ariko Demana ujya n'umwana niyo ujya n'umwana kuri Natasha. Ariko jewe ikintu kimwe, ariko umuntu yari kumufasha Demana yari Sadbi. Ariko je ntiyafashije umuziki ntiyafashije umuziki w'u Burundi gutera imbere, yafashije umuziki wa Sadbi gutera imbere. Yes ariko ikintu kimwe yacucumanurijwe Frank ariko je ikintu kimwe nashaka gusabira ubufasha Tylo XIXER bakuzi ba Roy TV, kwa Sadbi sana bakuzi ba Roy TV, nimba uzi yuko Tylo XIXER ari cegeze gufasha, nimba uri umuririmbyi Tylo XIXER arakwiye ubufasha. Tylo XIXER Sadbi ni wakwiye kumufasha, turakwiye gufasha Tylo XIXER. Hatangure Sadbi kumufasha, hama abandi bahanzi baca baza mu nyuma. Abaririmbyi mwese atwereka akarorero, abaririmbyi apana abaririmbyi no aho genda kwanki aho je nubwo wopfugize gute nabanze Sadbi adutangurire, hama abandi bahanzi bace baza mu nyuma. Ndakuri nduru uranzivya nyene ndakuzi wewe. Abaririmbyi mwese utavuga aba promoter nabo, abaririmbyi mwese n'aba promoter bose na urimwo. Ego support yawe irakenewe radio, support kwa Tylo XIXER Demana, support yawe irakenewe radio.
bakozi ba Roy TV. Yes, turakumva. Support yawe irakenewe, radio urakenewe na wewe kumufasha. Yes of course. Yes, yacucu twenga. Apara kuza mwicara ku mafaranga yanyu man, muze mufasha abantu bakenewe gufashwa. Muze mukenewe abantu bakenewe gufashwa. Demana afise impano, kandi impano nziza, kandi impano nyayo. Afise ubwenge kandi yarize, ujya no mu intellectuel bro. Yarize Demana. bavuga stand up. Yes. Stand up ni kumuhagurukira Demana kugira ngo Demana mumufashe. Jewe kandi Demana ninabona Sadbi amaze gushira ku buryo bwiwe, je ndamwemereye umushahara wanje w'ukwezi kose nzomuha. Sadbi amaze gushira ku buryo, je sindabivugiye ndabivugiye ku kiganiro, umushahara wanje w'ukwezi kose je nzoca ndawushirako. ubonye Sadbi amaze gushira ku ibirenge, akatwemeza akavuga ati yuko jewe ndatangura intambuko ya mbere yo kumufasha Demana, tukabibona akaduha akarorero neza gakwiye, naje ndoca nshira ku inoti. Yes, bakozi ba Roy TV. Frank, ndashaka umakanya gatoya s'il vous plaît. Nakaguhaye. Bakozi ba Roy TV, iyi ni message ku barundi bose, iyi ni message ku mufana w'umuziki, iyi ni message ku muririmbyi wese ava kagera, iyi ni message ku mupromoter. Why not turiko turirengagiza Tylo 6 Demana. Tylo 6 numwe mu bantu yatumye umuziki w'u Burundi utera imbere. Hari abaremvyi benshi yafashije, harimo ba Sadbi, harimo nabandi benshi bagiye batandukanye. Why not tutariko turafasha Tylo 6 Demana kugira ngo amagara yiwe amere neza. Bamwe yafasha uno musi kubera kibamwirengagije, kubera ko utokwibuka icizo umuntu yagukoreye. Sadbi ari mu bantu Demana ya postinga cyane. Why not Sadbi uno musi utari kurafasha Tylo 6 Demana kugira ngo avuzwe? Ni ibintu biteye agahinda. Abarimvyi b'abarundi ni ibintu biteye isoni. Muterekana urukundo ku muntu yabafashije. Birababaje kubona Tylo 6 Demana ameze kujya uno munsi, ariko akabura umuntu amufasha, kandi nawe hari abo yafashije. Hari abirirwa bamutelefona aba posting, hari abirirwa bamutelefona basohoye indirimbo abafashe, harimo abarimvyi bakomeye ngaha mu Burundi. Why not mutariko murafasha Tylo 6 Demana mu gihe akeneye ubufasha? Please stand up Tylo 6 Demana. Red iyaba bishoboka, urabona ijya match abajournaliste bakinye, urayibona ijya abajournaliste bakinye hajya ku kibuga kuri ndahibagiye hajya, iyaba bijya bishoboka bari kugira urukino rwa Demana kugira ngo barabe ukuntu nabo mufasha. Sawa, Jutuma bamba batubwira ati ushigikira umugabo adakomeye gakubitirwa hamwe, ushigikira umugabo adakomeye mugakubitirwa hamwe. Iyo abasadbi ari umuntu w'umutima, iyo abasadbi yibuka ico Demana yamufashije, ndabivuganye n'umubabaro, simvuze ndiko ndatwenga, sinduvuze ndiko man, hari ikintu gitera ishavu n'inzigo. Iyo abasadbi ari umuntu ntiyari kumukorera ibintu nka bijya Demana. Ariko byose ndabibona, byose byamabimpa icigwa. Je ngomba ndakubwira abaririmbyi bo mu Burundi banka kubikora bareka, ariko je ndafise uwo nizeye, uyo ntazigera ngwisha n'umunsi warimwe, ntazigera hana hasi. Ni Natasha Burundi, la noma la viande, mama Burundi, mama Natasha. Kujya wamfashije abandi, kujya wamufasha abandi, ndakwinginze muvyeyi, ndagusavye nk'umuhungu wawe, nk'umwana wawe, kujya wamufasha abantu, rujya rukundo wamufise, ndakwinginze mama. Ndazi Demana uramuzi, uramusobanukiwe, n'umunyacarama, n'umunyakinama w'iwanyu. Mama ndagusavye, ndi munsi y'amaguru yawe, mufashe Demana, wereke
abantu icyo wereka abantu rwa rukundo wama wereka abandi rumwereke na Demana. Mama ndagusavye kandi ndakwinginze, ndabigusavye mama Natasha, la boss, la noma Burundi, Natasha, ndagusavye kandi ndakwinginze umufashe Tylo 6 Demana. Ndazi yarigeze kugupostinga, ndazi yarigeze kukuvuga ko utuntu duke, ariko mama Burundi, mama Natasha, mufashe Tylo 6 Demana. Iki kiganiro hose abantu bose mugikirikirana mucyumve kandi mugitahure. Natasha iyari hose ndagusavye mama umufashe Demana. Murakoze cyane. Yes, bakuzi ba TV, reka ndabashimire cyane. By the way, reka cyenda narangiza ikiganiro, reka ndabwira ati merci beaucoup. Ariko by the way, mbere ko ndangiza, please stand up Tylo 6 Demana. Bakuzi ba TV, aho uri hose icyo ushoboye, please Tylo 6 Demana. Hari benshi byananiye gusabira ufasha Tylo 6. Nimba bishoboye, waba uri umurundi uri hanze cyangwa mu gihugu, please stand up Tylo 6 Demana. Jore kurumva kuri micro Ishobora Radio. Sawa promoter bose mu kuri kamera kumwe na FG Carf niyo tumye image ibona imeze fresh sana. Loy TV weekend umuvyeyi wa Anima TV yose mu Burundi. Turabakuda cyane. We love you so much. Dusubire gutaha. Ciao ciao. Wagwa.